matunda ya juhudi. One word. I prison the beat. Murakoze, nitwa yakiriye Charlene, naserukiye komine ya Cibitoke ya Bari muri rino higanwa, nsanzwe ndarangije ishuri mu mwaka uheze, nkora by'iwanje, ndafise ivyo nkora bijanye no gukora abigeme mu maso, ku mariage, amadote, ndadandaza n'ibindi nyene vy'iwanje. Ubikorera imabaye ukorera? Oya, ndacabikorera gucumbura imabaye ijyaga guturika vuba nditeze gutusha ndabizi. None utavuga ngo hariya oya nuko atariyo twavuga uri iwacu amashimo wiriya ego habonyeho Jerry Claudine Kibisa mvuka muri komine Mugina yaserukiye ibyo nkora ndi ku ishuri ndi muri Université y'Uburundi mujanye na histoire et sciences politiques. Abavyeyi banje papa yitwa Ndayimana bagifite mama witwa Ciza Karine. uba imugina canke mbere oya ubu ndi ku ishuri campus Mutanga muri vacances uciza gutumba canke ngomba mwisagara vacances ngizabuza gatumba byako ndayico nokora sinageje nanje ni Charlene dushime abaserukiye komine ya Buganda hama nkaba niga mu mwaka wa kabiri wo muri university ndagisaka ca management gestion hama nkaba sanzwe nikora utwara tudatandaza impuzu ibirato ego muganga nkorana soma ngo dumenyesha amakuru promptel ariko ndakora igikorwa cyo ku maradiyo mubago tukurimisha ibiganiro ndakurisha ibiganiro ku maradiyo hama abavyeyi banje ni papa wanje nizigiye Imana Pierre Claver hama mama wanje nawe ni Twizeye Beatrice yego murakoze ni umuvyeyi wa hano nakavuga ngo ukahana kinini kintu mwese mu bitase bitase bikabona nta n'indi cyakwinyitiriye ngo ntacu
ndabipfuriza rero ko kwitegura neza ndetse mu twereke ibirori nta n'ibyo twamenyereye icyo ndaheruka muri komite d'organisation ya Miss Cibitoke kuri event hamwe hakora ntuzenya abatanzania wala hagiye cyo ndimo naryoganije rwose kandi finale yabereye kuri February akamonika nari muri komite ndazi byinshi ndazi ibikorwa iyo bikigisha birebire rero nibaza yuko ari ubwa mbere kandi imihage ntango ya bigoye nibaza yuko umwakuza bizameze neza kusuye azoba ari wo mwanya ukwiye kugira ngo abantu bose bagire intego y'uti twarabonye aho twagira ibibazo twarabonye aho byagenze neza reka twameriyore neza ko umwakuza bizoba bisumaga aho no munsi muri batanu umwakuza nzoba muri 10 urumva nandi bakomereza batinze twatanzwe naje nzohava njamwe bizosanga nagiye kariye nange nashire kuri ndiri kumbure nandi ngo bikizoca dirigana n'ujya Bari atwenga no chinsiga arimo doshatsinga ko bujye turabutwengesha neza cyane ngaho kumbure byo lekije nazo nabaza yuko nizijye n'ibyo bazigize gusa hariho tugira ikibazo cy'ukunze kwimina abantu bagufi cyangwa harimo abatwakazi bo bishobora mugabo kubera bitakoze kwa bare baracawe imine ubwo naza yuko kritere zihari nta kindi nta nido cyo bifuza gusa no gushima umutima mu ngabati okay ndagiyemo sikisi nimba uno musi bidakunze nta tundi bizokunda rodestin ni yanyene cyo buze mugambi w'Imana ntawe ushobora umugambi gusa n'ibyigwa aha muri ko muri nuko murakora no kwiga kugira ngo mubone mbega ubuzima burundira gutinera n'aba project leta muri katubwira gutegura akantu gashobora gutuma ubaho utazenze gusa ngo ndipaka ngo muje gukora akazi ko gucaranga hariho ego mu biraryoshye gucaranga n'iteka ariko bonye ko ari ibindi bintu nabyo bakwiye neza ko byoroshe nico gukuru igihugu no kubivuga atajewe mubona ego mu gukuru w'igihugu n'ibyo ariko si hari abantu kiramutsa hari abantu bakindamutsa hari abantu bakije naho nicara ahantu atuma ko gwagwa nkasagira n'abandi bo ntibyikunda biraryoshe kuba umukuru kuko hano nawe urabukwiza ibindi bintu ni byiza rero ko twiga kwikorera ibyacu twamuteze inze gutega amaboko reka uko mpijije gucana nza kuva mu magana atatu no ego rero tukajamo mugo hajye bifitiye igiwawe je maze kuzanganira abantu benshi nuko ryo batije muri leta batigenda muge nagowe ubujewe ayiwanje ndayaharura mbyuka aho ngombeye muri uko ngomvye ndi hakuramo cyane batiye ibwizo nzoyimara mbyuka kare nkori hamwe n'umuhaza rero muri gutegura imigambi nuno muso gutegura ntupase mugabo wati ntacu mu perseverance upersevera ntago ntawo fukaremo waciruzura ngo bigende biraza bukebuke aba muri izina ry'abaje kandi rigirira kontrere bigende biraza bukebuke muri vote bari kuyifuza tasomo yo ndabashimiye ngire utembere neza nuko n'umusinga bw'abajana ahantu horoshe twatse twari kuborohereza nubwo ngira ngo iyo haba hari waje nakuritse gatonya wazabyikoreye ku mugora bweretse afe parti yo kuryosha ibirori ucikero ku mutwe mu minsi ntabwo ari yaranja ku buryo atananiwe nize neza yuko kameme nzobera neza samti yaciye akanya gatoya ubwo buri mwanya hajya wahetse umwanya wahetse jewe mbona ingene indwi kumumuka umwanya mutonya na programme nari ifise ntarazimara bivuga ko umwanya muto cyane mugabo c'est la concentration kwimva mu nyene yuko ari ibintu bisanzwe hari abantu bazi gukora ikibazo uri gukora ikibazo ubyimvye umutima naho guha ikibazo rero ndabona igitoro rero ndabipfuritse korani bafate neza nibaza kujya tangorane je nawe ntabwo ushaka kubibamara ko ashaka fungura ari Kenya hariya turabagana neza Kenya kugira ngo bigende neza asigaye Imana bahetse merci beaucoup nta kibazo mu mbata bashimira cyangwa atabiteka cyo guserukira ababigeme beza n'abaciye ubwenge bashaka kubashimira cyane cyane ku mwanya kwanza mwaduhaye
tunabashimira cyane na kano karyo mwaduhaye kwemera nka Buramatari w'ino province mukaorganiza cyangwa mugatunganya ikirori nk'iki inye byaratanze ishusho nziza cyane ku bavyeyi bacu cyambere coco no ku bandi bigeme yuko ntitugiye kwirekana ntitugiye muri bya bikorwa bamwe mwibaza mu by'ubutandero kubw'ibyo turabashimiye cyane tunabashimira no kumanura mwaje kuduha impanuro z'umuvyeyi za Mari Rumara zaba zifite agaciro cyane kandi tunabashimira no kuba mutwemeye ko muzongera mudushigikira twizereza yuko turi urungano rwa mbere rw'abitoza muri Miss abazokurikira bazotwigira bagahabwa n'amahirwe menshi cyane kugira twe tutashoboye no gushika kandi ibyo byose tuzobishimira cyane cyane intara n'abarongozi bayo kuko ibyo turabashimiye rwose. One word. I praise in the beat. So, moi je crois que muri événement ya Miss Cibitoke muri livre d'expression. Mais merci pour sacrifice mugize muri aya mariya ya diva. So, reka kuri aba kamera, fait comme s'il n'y avait pas de caméra. Kindi tuno mais il faut akavuga munaguhaye kandi ako hatumo ikindi naco ahageze kujya ku muhango hariho n'intebe usanga ziticarikako bisaba yuko langue officielle zikoreshwa ikirundi igifaransa n'icongereza cyangwa igiswahili. ikindi naco hari n'amafoto nabwo twagiye turasaba tujya kuri meeting. DDF TV Tunda Juhudi.